yafu y'inganda ijya ntayo tugikeneye uno munsi ngayi natwe twiririye iwacu dukwiye mu bigori by'iwacu. Byumvikana mwebwe none nk'ubu nivyo mu ruganda munahingura vyinshi kumbure ari naco gituma muna na stock niki ariko umunyagihugu yifitiye ibiro 200 uyo muntu arashikirwa iwanyu muramufasha mu gihe yoba keneye agafu keza nkako kuyabo twe twariyumviriye nk'abajene nyene bimvukira za komine Matongo turiyumvira ikintu twoshobora gukorera ku ntuzeye muri komine wacu kugira ngo natwe dushoboye kumenyekana nk'imvukira zikuzagira akamaro zikuzagira akamaro umuntu uzeye na mwabujya ko mwimbono kazoza baduhimiriza kurima tukongera tugahingura twarabiravye rero tubona muri komine yacu hari ibigori byinshi umugambi abanyagihugu bafise no kurima ibigori mugabo duce turaraba dusanga nubwo turima ntidufise ingene tubihingura twavyitegereza nk'abajene bato nyene tumaze kubona ko umwimbo tuwufise w'ibigori muri komine yacu mugabo tukabura ingene tubihingura niho twiyumvira ingene ko yego cyane aha mu kibano none babashingira intahe imeze gute kuri ivyo aha mu kibano baradushingira intahe cyane kubera ko abantu mu minsi iheze barorora ibitungwa ntibashobora kubona ingene amatoroto yarazimbye ugiye nko kugura ijya sondoble ijya ihagaze ku mafaranga 2,000 ariko twebwe yego ikiro kihagaze ku mafaranga 2,000 ariko twebwe tumaze kuzana uru ruganda rw'iwacu twarashoboye guhingura iyi sondoma yisi ivuye mu bigori duhejeje kubora tugurisha amafaranga makeyi n'amafaranga 1,000 ku kilo kandi ku bitungwa biravyuha bigatagata neza cyumvikana ko mwabakuye iki 1,000 cyose yego twabakuye ku 1,000 cyose yego en plus yaho ntuzeye ubufu hariho bamwe nk'abantu bagwaye amaestoma kugira turonke ijyafu y'intuzeye ya kawunga twarinda kuja mu ntuze mu Kayanza kwirangura mu Kayanza Ingozi mugabo umunyagihugu wese uno munsi arazana ibigori tukamukorera agafu kameze neza yafu y'inganda ijya ntayo tugikeneye uno munsi ngayi natwe ibigori biriko birabungwa hari habazana ibigori byabo byatanguye kubungwa mu kwirinda ijya miti iza konona ubuzima bw'abene gihugu turashobora guhingura ivyo bigori ku buryo dukorere ifu munyagihugu izomara garanti y'umwaka wose irira ubufu umeze neza yego cyane mbarire abanyagihugu baborozi yuko iyi sondoma yisi nitrotonke zirusha vitamine usivye ko ushaka nko korora nk'ingurube yiwawe ukavanga calcium ni sondoma yisi ingurube irabaho ari byo yirira byonyene atabyatse ibyatsi bashobora gushiramo umugabo ku bindi bifungurwa iya irashobora gutunga ingurube yonyene kandi ikanavyibuha yego iravyibuha cyane yego jewe izo ngurube ziravyibushe cyane ico ndazivangira gusa ndashiramo ijya calcium kugira ngo zigira amagufa akomeye gusa ibindi nka nabone cyo bava kivyibuha kidakomeye cyo shobora kuvyibuha kitakomeye yego Okay, yes, reka turamutse tubifuriza kugira amahoro magara meza n'amafaranga. Tubaye ikaze cyane ni Omdi Shanjuma kuri Agaciro Media. Bagenzi ndi Matongo. Ni komine Matongo ni hafi kwa ba B-Face ariko nditwaje kuvuga umuziki nkuko mubizi twe twamaturiko turivugira ibijanye n'ubutunzi. Bagenzi biraryoshe birateye igomwe. Mugani wabavishu biranahimbaye. Gusanga umujene cyangwa abajene bakoze ibintu ukabona bire ni binini so hari ugwaruka naje kuraba hano rukorokora ibintu bidasanzwe
bashinze uruganda ihinguriro rihingura bagenzi ibintu dukenera misi yose. Fata kano kanya hari benshi tuzoba turangiye aho bashobora gukura ivyo bintu tugiye kubereka. Hari kandi benshi baborozi tugiye kurangira aho bazohora bagurira ibiryo by'ibitungwa bitandukanye kumbure n'ivyo mwe musanzwe muzi. Hari abajene barara amajoro bariko bariga uburyo bwo kwinova ikintu gishasha bakizana mu kibano. Noneho bagenzi rero urwaruka rungana natwe, ariko reka twinjire muri urwo ruganda urabe neza ivyo bikorakora. Yaboneshe let's go. Okay, turi ni muri stock ya vya biryo by'ibitungwa. Nese jewe ukuntu umuntu ari vyinshi tu. Ego. Ubona bihagaze ko hejuru kandi no hejuru ya mamura n'ubundi biracahari cyane. Ugeranye ko ari mu nkitoni kazingenga. Ai turafise nk'itoni 15. 15. Ego. Z'ibiryo by'ibitungwa. Z'ibiryo by'ibitungwa kandi n'ubu turacakora. Ariko waje uvuze ibitungwa ngo isondo mais. Ego. Ibiryo by'ibitungwa. Ego. Ibihe bitungwa. Ibi bitungwa inka zirafungura zikarya zikakamwa amata cyane, ndetse n'ingurube n'inkoko. Isondo mais nta gitungwa na kimwe kitayirya. Ngira ngo dukuyemo urukwavu rurabirya. Urukwavu nago nyene rurarya. Eka. Ego, turafise n'indi mashini ihingura isondo mais nyene tuvanganije n'andi ma produit. Igashobora guhingura uturyo tw'ibikwavu tumeze nka spaghetti. Okay. Ego. Byumvikana ngahanye nk'ubuje mfise inka. Ego. Nkashaka ikamwa ama litiro menshi. Ego. Janda yibi. Iyi sondo mais irakaze cyane kubera ko irimo element nutritive nyinshi. Ego, kubera ko n'ugusosera inka irasosegwa iyo ubishize mu mazi ugateka ugashusha, inka iza kubinwa umenga birasose. Ahubwo urazi ko kubera usanga bikomoka muri bijya bishishwa bijya by'inyuma ku bigori. Yego. Ahubwo ibi nivyo birimo vitamine. Ibi nivyo birimo vitamine igitungwa kibijya usanga kimeze neza cyane. Na jewe ndafise ingurube ndabigaburira, izo ngurube uravye neza sinovuga yuko ndi mu bambere mu ikomine mugabo na jewe ndi mu bantu. Uri mu bambere? Ndi mu bantu bafise ingurube zimeze neza. Wow. Yego. Wow. Usibye ko na jewe ndiko ndategura projet mu misiza, nzohava ngira projet y'ingurube n'inkoko kugira ngo nanje itoroto mpingura, kubera ko namaze kubona yuko ifise vitamine nyinshi ku bitungwa. Ndabye kuri ese maze kugira ubu mfise ingurube 8 nizo maze kugira ko ese, mugabo ndashobora kwagura kugira ngo nze ndahingura nongera niyororera ibitungwa kuri isondo mais. Nikuri. Ego. Wow. Ego. Biratega umurayi. Ego. Nagira nshake mbarire abanyagihugu baborozi yuko isondo mais nitrotonke zirusha vitamine. Usivye ko ushaka nkukorora nk'ingurube yiwawe ukavanga calcium n'isondo mais, ingurube irabaho ari byo yirira byonyene. Atavyatsi yari ibyatsi urashobora gushiramo mugabo ku bindi bifungurwa iya irashobora gutunga ingurube yonyene kandi ikanavyibuha. Wewe ngo ngizo yego iravyibuha cyane. Yego jewe izo ngurube ziravyibushe cyane. Ico ndazivangira gusa ndashiramo irya calcium kugira ngo zigira amagufa akomeye gusa, ibindi nka nabo ndico bava kivyibuha kidakomeye. Cyo shobora kuvyibuha kitakomeye. Yego. No munsi tugiye kuyagana n'umujene dusanze mu ruganda. Abantu tuzi ko hariho abihebuye ngo byaransoya nibiranga birashashoboka. Rero ni Ernest niwe tugiye kuyaga. Aha turi ikomine mbega hajya burya ni komine Matongo. Komine Matongo. Yego. Hajya happy face ngo bavuka nyene. Yego bavuka mu ikomine yacu nyene. Waramubonye taraja kubumye munyamuziki?
oya sinamubonye ataje kuba umunyamuziki kubera ko bajya baradukuriye nari muto cyane nari nk'umunyeshure okay ntabwo namubonye kimwe gusa namubonye ari umuririmbyi kujya nyene Ego Ernest tuje hano mu ruganda iwanyu rusanzwe ruhingura ibigori twafashe urugendo rurerure kugira ngo dushike ngaha tuvuye ku ikaburimbo yego cyane ikibazo n'ubundi cabanje kuza muri jewe kwari ukumenya ati bano bantu biyumviriye gushinga uruganda bakarujana hariya iki cyiyumviro cavuye Ernest dushaka gato ubanza usobanure runo ruganda inkomoko yago origine runo ruganda inkomoko yago twe twariyumviriye nk'abajene nyene bimvukira za komine Matongo turiyumvira ikintu twoshobora gukorera ku ntuzeyi muri komine wacu kugira ngo natwe dushoboye kumenyekana nk'imvukira ziko ziragira akamaro umuntu uzeye na mwabujya ko mwimbono kazoza baduhimiriza kurima tukongera tugahingura twarabiravye rero tubona muri komine yacu hari ibigori byinshi umugambi abanyagihugu bafise no kurima ibigori mugabo duce turaraba dusanga nubwo turima ntidufise ingene tubihingura ibyo twavyitegereza nk'abajene bato nyene tumaze kubona ko umwimbo tuwufise w'ibigori muri iyi komine yacu mugabo tukabura ingene tubihingura niho twiyumvira ingene twobihingura kubera ko mu minsi heze kugira turonke iyifu kawunga twarinda kuja mu Kayanza naho nyene ahantu henshi nzi bavuga ngo ni inganda bavuga ngo ni inganda uyafu y'abaganda bavuga ngo ni inganda ntitwari tuzi yuko iya natwe turiko turakora uno munsi twoshobora kubikorera ngaha ayi twari tuzi yuko bidakorewe mu Buganda tutoshobora kubikorera ngaha mu Burundi wacu wow yego umumotari twazananye ejo rambwira ngo ngwe muhungu rero ngwino vrema ngo hari ivyo kurya byinshi yego mugamahera ngo ntayo nivyo kuri ngaha ino bararima bakimbura gose nukuri abantu bavuga yuko amahera atayo ngaha ayi wacu amafaranga arahari n'injya zirahari ego twimuke rero tuve hariya mu muji twizire ngaha sinovuga ngo ni mwimuke kubera ko na hariya harakenewe mugabo sinovuga kandi ngo nk'ugwaruka rurino ngo ruhurumbire kuja mu muji rugume hari ibujumbura nkino umuntu arashobora gukorera hagatera imbere ego twaratembereye nko mu gihugu ca Tanzania turaraba ingene ibintu bishobora gukora mu mashini nyene turabaza ingene twoshobora kuronka mu mashini ariko na cane cane ibintu twabikuye kuri phone kuri kwa muntu ego donc est-ce que kuri gwagwaruka rushaka kubashaka ko gwarize na za kaminuza ego mugaka kuvuga ati narabuze icyo nkora kandi simbona aho nohira yego umuntu uvuga ngo telefone irimo byinshi byogira akamaro umuntu hari akamesaje kuri uwo muntu gasha cyane cyane ibijanye n'iterambere warusanzwe wize hari biganiro umaze kwiraba gukumva ni yego agaciro media ndakunda kuyikurikirana kubera ko irakunda no guhanurwa ruka cyane iravuga ico nayikundiye iravuga kubijanye n'imigambi ingene abantu boshobora kwiteza imbere nashoboye gukurikirana na kijya kiganiro mwashoboye kugirana n'ujya mukenyezi muri ko muravuga ingene abantu bashobora kurima ibizinu ingene yahinguye ipiripiri ibintu nka bene ivyo wow yego byumvikana ngo twe tuje ino bwaho ndi muratuzi inyota niyo tumerera nabi cyane gose turabazi kubera ko ibiganiro byanyu turabikunda turakunda kubakurikirana yego muri yumvire donc tugiye kuzoshingishira hamwe yego ikintu gikunze guca kiza cambere nk'inzitizi ni umutahi yego ukunze kuba inzitizi yego muyo mutahi byari byoroshe ko mutanguze ikintu kinini nk'iki mutahi ntibyari byoroshe hajewe nari umunyeshure sinabona ingene noshobora kuja mu bintu nk'ibi
ariko gusa nanje mu bafise ivyiyumviro nari mfise ivyiyumviro byo gutera imbere mugabo nkabura umutahe mugabo candagiriga amahigwe ncamba mfise umugenzi twakuranye yashoboye kugirwa amahigwe yo kuja mu kindi gihugu bamwe twita aba diaspora acararonka umutahe amaze kuronka umutahe ico yarakeneye barabakozi bakorana hama rero jewe amaze kuronka umutahe yarambarira imigambi yo kwipfuza gukora kambaza ikintu yokorera mu ntuze mu Burundi igihe cyose nari umunyeshuri twama turi kumwe kuri telefone twungurana ubwenge ico twokora mugabo kubera ntabe bwaheze ishure mugabo ava yuko atangura iyi ntuze iyi projet twarabiganirako cyane aca barayitangura arabarubakisha inyubako maze kubakisha inyubako aragura ama machine arashiramwo kubera byarangoye ahantu muri gomera kore donc ubu mwe muri mu mazi yanyu yego turi wacu okay amaze gutangura je byarangoye umwaka wa mbere nari nzi yuko twari tuzi yuko ari je nzoca shikira ngaha gukorera mu ruganda nyene mugabo mu mwaka wa mbere umwaka wa nyuma cenda yobegwa ku ishuri maze kuyoberwa yaciye barashira yundi mukozi kubera twari twamaze kugira budget y'umugambi acha barashira yuwundi mu chef d'entreprise mugabo ntivyoroshe byaragoranye cyane kubera ko nawe nyene niho yarakiva ku ishure ntiyabona iyo bija niyo biva yarahingura gusa ariko byaramugora ingene aza kugira ntuzeye marketing okay ibintu bice bimera nk'ibitwa gatoyi mugabo aho mariye kuva ku ishure naciye nza turabandanya rero aho yaragirije wow ego wewe washuzana ubumenyi warokiri mushasha uvuye ku ishure bushaka bukora ego cyane kubera ko ibi bintu navyumvamo niyumvamo gukora kuva nkiri ku ishure kandi twari twaranabiganiriye ko cyane n'intuze na bossi uwo novuga ko yazanye umutahe akenshi turiko turiyumvirira hamwe ikintu twokora naraje sinovuga yuko byakunze cyane kubera n'ubu turacakeneye kumenyekana mu ntuze mu ntara zimwe ariko urugero dushitse ko turarushima ariko hari uno munsi urabona ahantu muri ko murakorera yego ni mu muji wonga hanyene ngirane sinzi ko no village ariko hari izindi ntara zimaze kumenya ibimwe muhingura ku buryo ifu yanyu ngiye mu yindi ntara ushobora kuvuga ati mayafu mbona nabonye yitwa gute ni mbona company okay mayafu ya mbona company yego ngiye mu zindi ntara ahantu namwe ushobora kwironka yego aho mariye kuza kugira marketing naragiye kugira marketing Bujumbura ntivyari byoroshe ndaca kubadandaza bamwe ndabahama inshantiye yego barumviriza hanyuma ndabasigarana ama nimero ya telefone naragiye n'Ingozi ndaca Kayanza aho hose barumviriza abona ashoboye kuba ama inshantiye barashoboye kuntuma komande ndabashira amakomande baranshimiye ni naco inshima cyane ku ntambwe tugeze koko aho dushize umuzigo w'iwacu kubamaze kuwumviriza barashima cyane yuko intuze ifu imeze neza yambona cyumvikana ubu je ndi Bujumbura nta kibazo ndakimwe ifu ndayironka yego cyane urayironka nk'ubu turafise depo iraha mu Rubirizi haruguru y'amazi yakandi yego none eske itandukanye gute rero na zijya fu zindi z'ibigori twigirira iyi fu iratandukanye cyane na zijya zindi fu kubera ko ni fu iba ikoboye ku buhinga butandukanye ica mu mashini zibiri ya mbere iramenagura turafise n'iyindi mashini ica igosora imaze kugosora hanyuma tukashira mu yindi isya ndayirabishije amaso nabonye nagafu kera dere nkaka kandi benshi baravuga ngo ni ifu y'inganda kawunga nabonye umengo imizi cyo kimwe eske no ko umuntu afungura navyumva cyo kimwe
ego cyane ahubwo nuko abarundi akantu kakitugoye mu barundi abarundi ntitwemera iby'iwacu intambamye turiko turagira uno munsi iyo dushoye ku isoko abantu baza babaza ngo mpayafu y'inganda ziriya pfu nyene zamaze kumenyekana kera kandi bumvise yuko bikorerwa iniwacu ruguru umenga ni ibintu nyene bisanzwe umenga ntibimeze neza ati n'imiburi buri mwe kubikorera nko mu miji bakatangura kutubarira yuko two bikorera nk'ibujumbura mu gisagara Ngozi Gitega ariko natwe ihangiro twari dufise kwari kumenyekanisha iwacu ngaha muri komine Matongo ku mutumba wa Kiryama kugira ngo natwe twerekana yuko urwaruka rwaho dushoboye ico shima cyane kubamaze kumviriza ifu y'iwacu baradushimira cyane yuko ari ifu imeze neza iryoshe cyane ndetse niyo bovuga y'inganda itayirusha kuryoha yego cyane aha mu kibano none babashingira intahe imeze gute kuri ibyo aha mu kibano baradushingira intahe cyane kubera ko abantu mu minsi iheze barorora ibitungwa ntibashobora kubona ingene amatoroto yarazimbye ugiye nko kugura ijya sondoble ijya ihagaze ku mafaranga 2,000 ariko twebwe yego ikiro kihagaze ku mafaranga 2,000 ariko twebwe tumaze kuzana uru ruganda rw'iwacu twarashoboye guhingura iyi sondoma y'isi ivuye mu bigori duhejeje gukobora tugurisha amafaranga makeyi n'amafaranga 1,000 ku kilo kandi ku bitungwa birabyuha bigatagata neza byumvikana ko mwabakuye iki 1,000 cyose yego twabakuye ku 1,000 cyose wow yego wow amplisi yaho ntuzeye ubupfu hariho bamwe nk'abantu bagwaye amaestoma kugira turonke ijyafu y'intuzeye ya kawunga twarinda kuja mu ntuze mu Kayanza kwirangura mu Kayanza Ingozi mugabo umunyagihugu wese uno munsi arazana ibigori tukamukorera agafu kameze neza yafu y'inganda ijya ntayo tugikeneye uno munsi natwe twiririye iwacu dukuye mu bigori by'iwacu byumvikana mwebwe none nk'ubu nivyo mu ruganda munahingura byinshi kumbure ari naco gituma munana stock niki ariko umunyagihugu yifitiye ibiro 200 uyo muntu arashikirwa iwanyu muramufasha mu gihe yoba keneye agafu keza nkako neza cyane hari n'abazana nk'ubu ibigori biriko birabungwa hari abazana ibigori byabo byatanguye kubungwa mu kwirinda ijya miti iza konona ubuzima bw'abene gihugu turashobora guhingura ivyo bigori ku buryo dukorere ifu munyagihugu izomara garanti y'umwaka wose irira ubufu umeze neza yego cyane wow urumva impact no mu kibano yaratanguye ndetse naho ibigori nko mu miseze navuze mu menyesha makuru yuko twabona yuko ngaha mu ntuzeye muri komine yacu twararima cyane ibigori ariko hageze no ku isoko ibigori wasanga bariko baratugurira rumwe kubera bije kurangura abo mu Kayanza canke Ingozi batugurira urufaranga rumwe kubera ko atahingurira twari dufise ngaha mugabo uno munsi umunyagihugu aragurisha ibigori neza akagurisha amafaranga 5 akihinguriza ubwarya kongera akagurira ubisigaye akagurisha akikenura mu bisigaye donc mwebwe nk'abene uruganda yego muragura gusa mwe ntimurima ariko twebwe na twebwe turarima ariko cyane cyane tugura ivyo abanyagihugu barima yego nk'uruganda ivyo abanyagihugu barimye byo bakwira kwere yego biradukwira kubera ko muri iyi komine novuga yuko uburyo bwinshi bw'inganda ntiburagwira novuga yuko hari uru ruganda rumwe nyene mu bijanye no guhingura ibigori bose rero barazana ngaha ayi tukabagurira okay mu byo mufise ndumva iruhande yuko ari ubugari kumure bwiza buryoshe bwabone bwera bw'ibigori murafise n'igeso sondo maïs yes yego igaburi ku bitungwa yego
nige na nyene irashikira abantu batandukanye barayimarira ngaha cyangwa n'abandi boshikirwa n'abandi boshikirwa nk'ubu turashorera muri komine Muramvya aho bita mu Bukeye tugashorera mu Kayanza intuze imodoka ikaza igapakira nyene n'abanyagihugu bo ngaha ayi nyene bose baragura bagashikirwa yego cyane nk'ubu nje mu kibanza cyo uri karakurikira kino kiganiro yego ushobora kuba nibereye hehe nk'ibubanza yego ushobora kuba nibereye Muyinga ushobora kuba nibereye Gitega yego ariko numvise ko ubu bugari noneho buhingurwa n'abajene bakiri batoya kumva kabisa ubugari ni mpaka ndaburangure abanyagihugu nanjye baraza kurangura ko muri wanje yego cyane byokora ko bimushikira ko mwe mukorenga yego biroroha cyane turamuha nimero ya telefone WhatsApp nisanzwe hanyuma rero akadutuma komande akeneye turafise imodokari ntoyi tuvuga ni Probogisi yego niyo bisabwe yuko hakenerwa ikamyo turabumushikiriza yego cyane mumaze burya hari igihe kingana iki mu bikora tumaze imyaka 3 uretse ko umwaka wa mbere n'uwa kabiri harabaye impact ikomeye y'ukumenya eske ingene dushobora guhinyanyura umugambi murabizi namwe umuntu atangura umugambi biba bigoye yego cyane hama nko ku munsi nk'iyo mukoze mushobora gukora nk'ibiro bingana gute ku munsi turashobora guhingura itoni 2 z'ibigori okay yego itoni 2 nibo zimarira ngaha oya nibo zimarira ngaha ayi kubera ko ni ibintu dukora misi yose ntidusiba yego nk'iyo muri nyuma yawe ngira ni senkani iyi ni 25 kilo turatekera 25 kilo tugatekera 10 kilo na 5 kilo okay yego kuya ba mikoro bose bashikirwa yego uwa mikoro make n'uwa mikoro meshi bose barashikirwa yego akabijya ko tuma je naja kurondera yavu y'inganda yego mugabo kandi umengo amatwi asumira ijya burya ntikinjira mu Burundi hamwe amatwi donc amakuru no bavise yobara y'ukuri ijya fu nishinjira mu Burundi ariko kugira ngo abantu kumuri ntibaje kurondera n'izindi uko zirabaho hari izindi zihingwa kumuri n'abandi barundi yego agure iya mbona company akabijya nakaye akabijya kifu ya mbona company nifu iseye neza ku rugero rushimishije nifu yera kandi igwira yego cyane tuyingura mu bigori tuba twagosoye ibigori twirimiye by'imbunya nini ndetse tukanabyanikira tukafata umwanya muremure wo kuvyanikira bikuma yego cyane mbaye wewe utanaye kugenda ndi ubugari bwabwo voilà nimero kubaza kuzikenera muri video muza kubona ziguma zitembera kandi murashobora no kuziraba muri description ya kino kiganiro ndavuga aho kubakoresha ubuga bwa YouTube na commentaire ya mbere yacu no kuri Facebook muza kuzisanga muri titre na commentaire hose zoba zihari ariko kandi no muri video nazo zoba zihari mon frère Ernest oui twebwe kuri Agaciro Media dukunda kwifuriza abantu kugira amahoro amagara meza n'amafaranga murakoze cyane je nibaza ko byose ngira ngo ntaco muhajije oya turashimye cyane ingene mwashoboye kutugendera yego kumviriza n'ivyumviro byacu yego nibaza yuko bigiye kudushikana kure bazoshobora kuraba kuri Facebook barabaho dukorera abifuza kuronka ku gafu kameze neza turoto kuri bamwe batunze ibitungwa byinshi ni ku giciro kizimbutse cyane turatanga service zimeze neza kabisa yego murakoze nta kintu kiryoshe nko kubona rero umujene cyangwa abajene beko ratera imbere kubona abajene beko rakora ibintu nk'ibi ni iteka sinokarire gusa kanyu ni iteka ubuntu igihugu cyose kandi bikaba bibaye na karoliro kurundi waruka yego ejo batazogira uburira ngo narabuze ico nkora kandi muri ko murababwiye ati rega usimbiye ku ma YouTube ku magugu ukagira ama recherche woro nk'ico ukora yego voilà
nuko ndabashimiye gose murakoze cyane nuko sangiza kino kiganiro inshuti n'abagenzi shikana ubutumwa kure nawe ube umwe mu bacteur du changement nawe utaha bye bye. Muri buno buzima umuntu wese yifuza kubaho neza, ukubaho neza no kuba ahantu heza, ukuba ahantu heza bituma urota neza indoto ziterambere. Abantu benshi bamavuga ko umukiriya ari umukwe, none ni gute umukwe yorazwa ahantu atari heza? Ibi rero hari uwabimenye kare maze abategurira maison de passage nziza y'akaroruhore, n'inzu nziza igezweho iri mu rupangu rwiza cyane, ishobora no kwakira umuryango wose, ifise ivyumba vyiza kandi bisukuye biremwe ibintu byose wokenera. Ibaze n'ahantu hatuje hatuma uruhuka neza, umutekano waho wizewe amasaha yose. Kandi rero ntunagira ubwoba bwo kwakira abashitsi kuko barabateguriye iyindi nzu bita annex, nayo nyene ikwije byose bikenewe. Ngaha uzoza na valizi yawe yonyene kuko ibindi byose byankenegwa birahari. Iyi maison de passage rero iri mu Kanyosha hepfo yo kwanica izi kugindwi aha akayaga katanganyika kagucijya nino. Hamagara kuri zino nimero kuko bashobora kuyigutanga. Akamenyetso guteranya rimwe amajana 38 amajana 368 9 11 ubaheza ukarota neza.